Allah! 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 Na urakunda kuryama niwe ufite itiro ryinshi ni kubera iki n'ubu urikura hehe watuma n'umuntu kweri yiranda iminsi yose neza y'Imana wo ungendera mwijoro kubera kutigera uza kumuranga Ugize ngwi kandi naho nyene uje ugaca ugenda no munsi uraryama no munsi utegerezwa kuryama bewe kubera kugwara kuryama nakindi kintu wumva kiri mu mutwe atari kuryama gusa wumva ko ndyama gusa nta bindi nakindi wumva cyo kududubiza atari kuryama Ugize ngwi none we ikindi bibaza ko cyo ndubizamo ni iki kurya nariye mvuye ku kazi uwahora nsanga yaragiye newe bazi ikindi kintu mba nkeneye njyane kwari iki ese kuryama hari umusanga Ugize ngwi reka n'amajambo menshi reka nkubwire ikintu cakinzanye uyu munsi sinje kumwe uhora umenyera tugira untera amajambo dusubira ibindi icyo nje kukubwira uyu munsi ngomba kukubwira ko wa wundi mukobwa wari ugomba gutanga uvyihoze ubundi bubasha butuma jewe ushaka undonka kandi ninabuguha icyo uzoshaka cyose kuri jewe uzondonka ubu nta wundi mukobwa nzosubira kuniga ndahika noba ntomboje kandi umva aho biraheze nawe we rero ndumva ucuguma nga Ugize ngwi kubera ibyo wantumye bizoba bikwiye bizoba byaraheze Umviriza jewe ni jewe inzi ico gukora hama nawe urekane nayo majambo kundonka aho uzondonka nta ngorane none wowe ufise ikibazo ciki Imbere katuma imoto itaka neza ugiye nasanze ari bakandi kabitera kajya kwa gakoze twasuya turaza imodoka nubundi biraparangana cyo tuvuga ati reka turabe neza twasanze hari kandi kuma twaguze ariko twaguze amafaranga makeya twaguze 30 miliyoni yonyene ariko hari kandi ka twakajije kujya mu muryango w'inyuma kugira ngo byorohe urana ko bikugora hajya wugaye nako nyene urazi ko twamudushorera twavuze ati reka twibwirimo imodoka y'umushefu tuyikore neza nako nyene twagakoze katunganye ukameze fresh umva rero narinje kugira ngo amahera bajya ati ariko baransaba bajya twafashaje kubikora kugira ngo ndabatunganirize nayo je nuko burampana nejo n'indi Ndizere ko amapiese mwagiye murahindura yashize kwa byanze kuyabona ko mwahendiye ko burya sinizera bikaze cyane ukuye mukozi ibintu atari hondi yego nivyo wewe ndazi gukunda kunkorera neza mugabo nibaza yuko amapiese mwakuyemo yashize pembe okay nta kibazo mahera ndaguha mugabo nibaza ko kuza gutesta uze kumbwira ndayitese jewe nyine sivyo akibazo ya just nabeje amapiese arahari kandi imeze fresh na testinze jewe hasigaye ko testinga naho uraye nta kibazo byose imeze fresh fast Allah! 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 wewe nugutunza uvuga ibintu birebi numva neza ngo maze kukuraba wewe gukora dossier ndende ngomba kutubana na wewe hari kintu naye mbonye nico ndiko ndabona n'ubunyene gusa sinatora neza ngo ngomba gutora ariko urakoze cyane ngo tugende bo hama nawe hari affaire ndende dufitane n'umuntu kandi daheze sinza kuza wecha ndagutumira amafaranga kuri ko cash bijya mu birihe nta problem madodo tugende Allah! 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 Yes. Fight! 1, 2, 3, fight! no Yes, you win.
wewe uza kavuyo uri kurateza mu bantu wewe uzingwa ziko ziraba nga kubera wewe harure gatatu wavuye mu maso izina rya Yesu vayo 1 2 3 fire Tumva hari abandi bantu we watwaye kandi ndategetse mu izina rya Yesu vayo uno musi ni finale hariho uwundi muntu muri kumwe hanyene mu izina rya Yesu yapfuye akazuka 1 2 3 fire vayo Ewe ndakubwire uyu munsi ni match finale usigurire neza ingene aba bantu b'Imana wamajije umwanya wose bari kuri service ziwe zitagira ikimaze kana we madudu we nabonye iri kurakanguka kanguka ukuntu hari icuzi kuyu kwanza mbere mbwira wowe nyine ziba wa mushenzi urabizi ibyo dupfa nawe wewe kuzanga aho gumuvuga abantu watwaye uyu ari mu banyishe antandukanya n'umugabo wanje uravyo bankoreye wewe barampohoteye hama bagira ko baranyica uyu niwe najanye wenyene abandi babiri baranjanye kubera wewe niwe wandekoneye umugabo wanje mvuga nawe n'uyo uyu nawe uyu icyazira uwazira urukundo nakunda umugabo wanje kuko uyu yabaho umugabo wanje ntiyari kuguma ankunda nicyo ariko arazira rero ibihe byinshi we tumenyane mugabo we nkubita icenga sivyo byose bigoma bisambukire ngaha madudu urazi ko aka gakunda kubesha kuko barembwe mu binyoma ivyavuze nivyo uyerega je yari umugore wanje tarapfa je sinanzi yuko wari ngahe rega exactement madudu uyu mugore munini gutya ujyameje kurwika muri Tanzania ko nabo neza ko ariyo yava Imana ikimishurira neza yuko uyu yihindura mu ishusho ry'urya kugira ngo bikunde aze aganirize wewe ugize ngo kandi c'Imana yanyeretse nuko we mwahuriye mu mva nurya mugore munini narungitse bisigura ngo uyu yihindura mwurya kugira bikunda kwegere wewe twaganiriye vyinshi mbona nawe uri kurantera icenga ariko sigiye kuvuga vyinshi ndiko ndavugana n'umupfu imbere hagati mu bazima umva ndakubwira umupfu ntabana n'abazima niyo mpamvu imbere ko ngira ico mvuze plan zose za wari kurakora zabaye destabilize kandi iri match finale nagomba nda gusubize iyo waroye we imbere yanje uri nk'umuhimbiri wamaze kubivuga ubonye urya wabubonye jewe urya namwitije kugira ngo umane n'umugabo wanje kuko naho banyishe umugabo wanje naramukunda rero aho narindi iyo nagaruka kambona ntiyari kunyemerera kuko yarazi ko napfuye naciye nitiza urya rero kugira ngo umane n'umugabo wanje kubera urukundo namukunda uravyumva ushobora kumbwira gato histoire ya nyuma yagushikiye kugira ngo wisange ngibi bihe ndagukuyemo je mukozi w'Imana sinzi ukuntu byagenze je uyu madudu yaransengeye maze kunsengera nagiye nisanga ndi mu yindi isi nawe mwe mu Imana rikarambwira kutigeze upfa ariko beshi nivyo bibaza wombwira histoire ya nyuma yatumye uba ahantu ndagukuye jewe byo byose je muko muramba nta kintu na kimwe nzi nabonye je nisanga ngaha nyene gusa uyu
uyu yamantera anyikuruka no mwijoro kungaye nashitse ngaha nta kintu na kimwe je nomenya. Weho tetwa urazi ko ari wowe wanyishe ntandukanya n'umugabo wanje ubu niwe yanyishe. Okay, hari icimana irike inganiriza nivyo, hari umubabaro kwa Madudu, hari kandi n'abisanze muri situation batazi ivyo ari vyo, ariko kandi nagomba mvuga iki kintu, uyu aragizwa ko yishe, ariko kandi turi mwisi y'abazima aho tuvuga ngo haracari imbabazi z'Imana. Ijambo ry'Imana rivuga ngo naho ivyaha vyanyu vyo batukutuku amaraso ya Kristo aravyeza bikaba nka sheregi. Ndaturicese yuko ni wihana wewe uza kwezwa, ariko kandi bitabuza yuko ubutungane nimba ari vyo vyiri kuravuga barakwagiriza ari vyo, ubutungane bubanda yibuko akazi kawo. Barakubwire nawe ijambo ry'Imana rirambwira ngo nta mupfu abana n'abazima. Iyo abapfu babanye n'abazima batira akajagari bw'isi, kandi vyabaye vyose ntivyari vyiza. Rero mw'izina rya Yesu, mw'izina rya Yesu, usubire wajuva, usubire aho wahoze, usubire wajuva mw'izina rya Yesu. 1 2 3 fire 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 fire. Ndabona kuri kuragira resistance, ariko mwe mu Imana rikarambwira yuko hari ikintu Madudu afise hano kandi yahawe nawe. Madudu zana izina rya Yesu, izina rya Yesu, izina rya Yesu. Fire fire fire. Barababwira ikintu kimwe, mukwiye gushimira Imana kwikoze ibikomeye. Ijambo ry'Imana rivuga ngo mushimu uhoraho kuko imbabazi zayo zamaho ibihe bidashira. Uyu mwene wacu bari barize bihanaguye, mushiki wacu barize bihanaguye, nawe twahuye kenshi uri kurakorerwa muri ikintu utazi. Nagomba babwira ikintu kimwe, muri nosi hari ibintu byinshi twita byiza cyane tukavyita na bibi, mugabo ivyitwa vyiza bidafite iryo zina ryo kwitwa vyiza, ivyitwa bibi bidafite iryo zina ryo kwitwa bibi, ariko bivanye n'abamarayika b'umwiza ba sekibi ari bo shetani baza kudestabiliza iyi si. Kibano babwira ijambo ry'Imana rivuga ngo ukubaha uhoraho niryo tanguriro ry'ubwenge. Murabonye vyabaye vyose, murabonye iyo yavuye n'ubavuye nawe ivyagukubera. Co ndabasaba kuva irose hano mu segonda tangure mwubaha uhoraho. Uyu nibaza ko mwemenyanye n'uyu, ibizokurikira mu butungane sindabiraba. Igihambaye nuko ugarutse mu buzima, hama uce bugufi usaba imbabazi Imana. Twibukanya ngo itanguriro ry'ubwenge niryo kubaha uhoraho.